wowe ufise intege nke z'umutima, woba wifuza kunguka ubwenge. kaze mu kiganiro gaburira umutima wironkera ingaburo ituma umutima wawe utotahara. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ikigabane cya mbere. Igitabo kidondora ukuvuka kwa Yesu Kristo, umwana wa Dawidi. Dawidi ni umwana wa Aburahamu. Aburahamu yavyaye Isaka, Isaka yavyaye Yakobo, Yakobo yavyaye Yuda n'abandi bavukana. Yuda yavyaye Peresi na Zera kuri Tamari. Peresi yavyaye Hesironi, Hesironi yavyaye Ramu, Ramu yavyaye Aminadabu, Aminadabu yavyaye Nahasoni, Nahasoni yavyaye Salumoni, Salumoni yavyaye Bowazi kuri Rahabu, Bowazi yavyaye Obedi kuri Rusi, Obedi yavyaye Isayi, Isayi yavyaye umwami Dawidi. Dawidi yavyaye Salomo kuri muka Uriya, Salomo yavyaye Rehobowamu, Rehobowamu yavyaye Abiya, Abiya yavyaye Asa, Asa yavyaye Yehoshafati, Yehoshafati yavyaye Yoramu, Yoramu yavyaye Uziya, Uziya yavyaye Yotamu, Yotamu yavyaye Ahazi, Ahazi yavyaye Hezekiya, Hezekiya yavyaye Manase, Manase yavyaye Amoni, Amoni yavyaye Yosiya, Yosiya yavyaye Yekoniya n'abandi bavukana mu gihe cyo kujanwa mu buji Babuloni. Kuva mu gihe cyo kujanwa mu buji Babuloni, Yekoniya yavyaye Sharutiyeli, Sharutiyeli yavyaye Zerubabeli, Zerubabeli yavyaye Abihudi, Abihudi yavyaye Eliyakimu, Eliyakimu yavyaye Azori, Azori yavyaye Sadoki, Sadoki yavyaye Akimu, Akimu yavyaye Elihudi, Elihudi yavyaye Eleyazari, Eleyazari yavyaye Matani, Matani yavyaye Yakobo, Yakobo yavyaye Yosefu, umugabo wa Mariya nyina wa Yesu yitwa Kristo. Nuko basekuruza bose guhera kuri Aburahamu gushitsa kuri Dawidi ni 14, kandi guhera kuri Dawidi gushitsa ku gihe cyo kujanwa mu buji Babuloni ni 14, kandi guhera ku gihe cyo kujanwa mu buji Babuloni gushitsa kuri Kristo ni 14 nyene. Ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya: Mariya nyina wiwe yarakowe na Yosefu, ataramurongora bamubona afise inda yavuye kuri mpwemu yera. Ariko umugabo wiwe Yosefu, kuko ari umugororotsi kandi kuko atagombye kumutetereza, yiyumvira kumubengera mu mpisho. Akivyiyumvira, umumarayika w'Umwami Imana mwiyerekera mu nzozi, aramubarira ati: Yosefu, mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera. Azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzomwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ivyaha vyabo. Ibyo byose byabaye bityo ngo ivy'Umwami Imana yavugiye mu kanwa ko wavugishwa nawe biboneke, ngo raba inkumi zotwara inda ivyara umwana w'umuhungu, bazomwita Imanuweli, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yosefu yikanguye aravyuka, agira nk'uko umumarayika w'Umwami Imana yamubariye, arongora umugeni wiwe. Kandi ntiyigera amwegera gushitsa aho yavyariye umwana w'umuhungu, araheza amwita Yesu. Matayo ikigabane cya kabiri. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Ubuyuda ku butware bw'umwami Herode, haza abanyabwenge bavuye mu buseruko baje i Yerusalemu, barabaza bati: Umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Kuko twabonye inyenyeri yiwe turi mu buseruko, none tukaba tuzanywe no kumushengerera. Umwami Herode avyumvise, ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose, akoranya abakuru b'abaherezi n'abahinga b'ivyanditswe bose bo muri ubwo bwoko, arababaza ati: Kristo azovukira hehe? Bati: Ni Betelehemu mu gihugu c'Yudaya,
niko vyanditswe n'umuntu yavugishwa n'Imana. Kandi wewe Betelehemu mu ntara y'Ubuyuda, nturi mutoya mu baganwa b'Ubuyuda, kuko kuri wewe hazova uganza, niwe azoragira abantu banje b'Abisirayeli. Buno Herode ahamagaza b'abahinga mu mpisho, abasiguza igihe iyo nyenyeri yabonekeye. Abatuma Betelehemu ati, nimugende mubaze mushirutse umwete ivy'uwo mwana, nimwamubona muce muza kumbarira ngo nanje ngende kumushengerera. Nabo bumvise iry'umwami baragenda, maze iyo nyenyeri babonye mu buserukira barongora, ibashikana hejuru y'aho uwo mwana ari, ihagararaho. Babonye iyo nyenyeri banezerwa kaneza kenshi cane. Bashitse mu nzu babona uwo mwana na Mariya nyina wiwe, bikubita hasi, baramupfukamira, barumura ibiseke vyabo, bamushikanira amashikanwa, izahabu, imibavu n'isenga. Babwiriwe n'Imana mu nzozi ngo ntibasubire guca kwa Herode, baca mu yindi nzira, bisubirira mu gihugu cy'iwabo. Bamaze kugenda, umumarayika w'Umwami Imana yiyerekera Yosefu mu nzozi, aramubwira ati, byuka ujane umwana na nyina uhungire mu Misiri, ugumeyo gushitsa aho nzokubaririra, kuko Herode agira arondera umwana ngo amwice. Ahenga mw'ijoro aravyuka, ajana umwana na nyina, aja mu Misiri, agumayo gushitsa Herode amaze gupfa, ngo ivyo Umwami Imana yavugiye mu bavugishwa nawe bishike, ngo nahamagaye umwana wanje ngo ave mu Misiri. Maze Herode abonye ko yahenzwe n'abo banyabwenge, ararakara cane. Atuma kugeseza abana b'abahungu bose b'i Betelehemu no mu misozi yose yakikije, abamaze imyaka 2 n'abatarayimara, yagerereje igihe yasigurije abanyabwenge. Niho ivyavuzwe na Yeremiya yavugishwa n'Imana vyashikiye, ngo induru yumvikanirama, amarira n'amaborogo menshi, Rakira aririra abana biwe, yanka kwirugwa kuko batakiriho. Herode amaze gupfa, umumarayika w'Umwami Imana yiyerekera Yosefu mu nzozi ari mu Misiri, aramubwira ati, byuka ujane umwana na nyina uje mu gihugu c'Ibwisirayeli, kuko abarondera kwica umwana bapfuye. Avyutse ajana umwana na nyina, aragenda ashika mu gihugu c'Ibwisirayeli. Ariko yumvise yuko Arukerayo yimitswe i Yudaya, asubiye ku butware bwa se Herode, atinya kujayo. Abwiriwe mu nzozi aja mu bihugu vy'i Galilaya. Ashitseyo agerera mu gisagara citwa Nazareti, ngo ivyavuzwe n'abavugishwa n'Imana bishike, ngo azokwitwa Umunyanazareti. Matayo ikigabane ca 3. Muri iyo minsi haza Yohana umubatizi, yigishiriza mu bugaragwa bw'i Yudaya ati, mwihane kuko ubwami bwo mw'ijuru buri hafi. Uwo niwe yavuzwe na Yesaya yavugishwa n'Imana ati, ijwi ry'usemerera mu bugaragwa ngo nimutegure inzira y'Uhoraho, mugorora izagutse ziwe. Uwo Yohana imyambaro yiwe yari y'ubwoya bw'ingamiya, yayikenyeza umukanda w'urusato mu rukenyerero. Indya ziwe zari inzige n'ubuki bwo mw'ishamba. Maze ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya bose n'igihugu giherereye kuri Yorodani cose, bava iwabo baza kuri we, babatizwa nawe mu ruzi Yorodani, batura ivyaha vyabo. Abonye benshi bo mu Bafarisayo no mu Basadukayo bazanywe no kugira ngo ababatize, arababaza ati, mw'abana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhunge ishavu rizoza? Nuko nimukora ibiberekana ko mwihanye koko, ntimwiyumvire mu mitima ngo mufise Aburahamu ko sogokuruza. Ndababwira yuko aya mabuye Imana ishobora kuyakuramwo abana ba Aburahamu. Ariko incabi tutumberejwe ku bitsina vy'ibiti, nuko rero igiti cyose kitama ivyiza kiracibwa, kigatererwa mu muriro. Nukuri jewe ndababatiza mu mazi ngo mwihane, ariko uwuzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi, ntibimbereye no kumutwaza ibirato. Uwo azobabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe, kandi azokubura imbuga yiwe neza, yimburira ingano ziwe mu kigega, maze umuguruka uturire mu muriro utazima. Ico gihe Yesu ava i Galilaya, aja kuri Yorodani aje kuri Yohana, azanywe no kubatizwa nawe. Ariko Yohana agomba kumwankira ati, ko ari jewe nkwiye kubatizwa nawe, none unjeko? Yesu aramwishura ati, bikunde kuko ari byo bidukwiye ngo dushitse ukugororoka kose. Buno aramukundira. Yesu amaze kubatizwa, acava mu mazi, maze ijuru riruguruka, abona mpwemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako.
buno rero ijwi riva mu ijuru riti, ubu ni we mwana wanje nkunda kampimbara. Matayo ikigabane ca 4. Buno Yesu adoganwa na mpwemu mu bugaragwa ngo ageragezwe n'umwasi Satani. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 yisonzesheje, abona gusonza. Umugerageza aza kuri we ati, ni waba uri umwana w'Imana, gira aya mabuye acike imitsima. Aramwishura ati, vyanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Buno umwasi Satani amujana mu gisagara cera, amuhagarika ku gatwe k'urusengero, aramubwira ati, ni waba uri umwana w'Imana, ikororere hasi, kuko vyanditswe, bazokuragiza abamarayika biwe, nabo bazokuramira mu maboko yabo, ngo kumbure ntutsitare kwibuye. Yesu aramubwira ati, vyongeye haranditswe ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe. Umwasi Satani yongera kumujana ku musozi uhagaze cyane, amwereka ubwami bwose bwo mw'isi n'ubwiza bwabwo ati, ivyo vyose ndabiguha, ni wamfukamira ukansenga. Buno Yesu aramubwira ati, mvako Satani, kuko vyanditswe ngo Uhoraho Imana yawe ube ari usenga kandi ube ari usaba yonyene. Maze umwasi Satani aramureka, kandi abamarayika baraza baramukorera. Yumvise ko Yohana yashizwe mu ibohero, aja i Galilaya, yimuka i Nazareti, aja kuba i Kaperinawumu hafi y'ikiyaga mu rubibe rwa Zebuloni na Nafutali, ngo ivyanditswe na Yesaya yavugishwa n'Imana bishike ngo, igihugu ca Zebuloni n'igihugu ca Nafutali aherekeye ku kiyaga hakurya ya Yorodani, igereye mu gihugu c'abanyamahanga, abantu bari bicaye mu mwiza babonye umuco mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu c'urupfu no mu gitutu cabo umuco urasiye kuri bo. Guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati, mwihane kuko ubwami bwo mw'ijuru buri hafi. Aciye iruhande y'ikiyaga c'i Galilaya, abona abavukana babiri b'abarovyi, Simoni yitwa Petero na Andereya mwene nyina, bariko baraterera urusenga mu kiyaga. Arababwira ati, nimunkurikire, nzobagira abaroba abantu. Baca bareka insenga baramukurikira. Yigiye imbere yaho, abona abandi bavukana babiri, Yakobo umwana wa Zebedayo na mwene nyina Yohana, bari kumwe na se Zebedayo mu bwato, bariko barasanura insenga zabo. Arabahamagara. Baca bareka ubwato na se baramukurikira. Yesu agendagenda i Galilaya hose, yigisha mu nsengero z'Abayuda, ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza abantu indwara n'ubumuga by'uburyo bwose. Inkuru yikwira i Siriya hose, bamuzanira abagwaye bose bafashwe n'indwara zitandukanye n'ibibasesereje, n'abinjiwemwo n'abadayimoni, n'abagwaye intandara, n'ibimuga, arabakiza. Kandi ishengero ryinshi riramukurikira bavuye i Galilaya, i Dekapoli, i Yerusalemu n'i Yudaya no hakurya ya Yorodani. Mukunzi wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro Gaburira Umutima, turagushimiye. Ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira, duhamagare canke urungike ubutumwa kuri 76 ubusa 61 ubusa ubusa ubusa, canke kuri 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Imana iguhezagire.